Black Entertainer TV. Amakuru novuga ko atari meza ku muziki wa East Africa canke ku muziki nyarwanda canke ku muziki wa Uganda n'abandi benshi basanzwe batuye mu gihugu ca Uganda. Hari ati ibimeze gute rero? Leta ya Uganda canke ministere ijejwe ubuzima bw'abantu yatangaje ko atabiteramo bizosubira kuba kubera ko icyorezo ca Ebola cateye, aho ubona imipaka isa niyugawe kubera ko bikeka ko icyorezo ca Ebola kuva hariya muri Congo coba gishobora kuba cyo kwinjira mu Bugande, rero bigatuma abantu badashobora gukoranira hamwe nk'ahantu habaye igiteramo. Ibyo rero bikaba byaje gutuma umuririmbyi Diamond Platnumz hamwe n'umuririmbyi The Ben igiteramo bari bafise itariki zitatu, ubwo ni hirya y'ejo haza kitazoba kubera ko byotumye abantu bakorana ari benshi, bigatuma iyo ngwara ihava yandukira abantu. Ubwo rero minister wo mu Buganda ajejwe amagara y'abantu akaba yatangaje ko atabiteramo canke amakonseri nimwe izosubira gukorwa mw'ico gihugu c'Ubugande mu gihe bataramenya niki kijya mbere canke mu gihe Ebola itoba batoye umuti ngo ihagarare. Nje tugiye kubana mwa kino kiganiro ni wa muhungu wanyu nanone, nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV. Make sure ko wakoze subscribe, ukakanda like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro by'ahazaza. Reka nongere ndaguha ikaze wewe nanone wahisemwo kudukurikirana. Ati none ibyo ndakuzaniye uno munsi nibiki? Hari amakuru menshi ari karavugwa aha hanze ku bahanzi bagiye batandukanye, aho uno munsi tugiye gushingira neza na neza hariya mu giteramo cyobereye mu Bugande, aho hohuriyeyo Diamond Platnumz, hagahurirayo Benjamin Mugisha The Ben, hagahurirayo n'umukomedie akomeye cyane wo muri East Africa bita Eric Omondi, benshi muramuzi n'umukomedie abica bigacika mu gihugu ca Kenya, Uganda n'ahandi henshi yagiye atandukanye iyo akunze gutumigwa. Ati none byoba byavuye kuki? Byavuye ku cyorezo cha Ebola, aho mugiye mwumva ko mwino misi coba casubiye kugaruka, aho hariya neza na neza mu gihugu ca RDC Congo bitameze neza, amagara y'abantu ubona ko atifashe neza, aho ubona ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu ca Uganda bwatangaje buvuga ati nta biteramo canke nta hantu hakoranira abantu benshi hazosubira kuba. Ubwo rero ntituzi ko bavuze ko n'amasengero bazugara, ariko we yatangaje avuga ati ko atama konsere bakeneye mw'iki gihe mu kugira ngo birinde icyo cyorezo. Rero bikaba byatumye n'iki giteramo cy'umuririmbyi Diamond Platnumz be na The Ben hamwe n'umukomedie Eric Omondi kitazoshobora kuba kubera ko byatumwe n'icyo cyorezo ca Ebola. Ati none wewe uri kurabiraba byoba byari bimeze gute? Ugiye kuraba ama afishe yari yarasohowe niki, ariko imbere yuko imyidagaduro ihaba habanza kuraba n'amagara y'abantu kwanza, kuko niwoza kuryoherwa ngo utahe unezerewe ariko ugatahana ibibazo. Nibyo byaciye bituma umushikiranganje avuga ati bino bintu reka ntitwovyikoza, kuko nta mpamvu yo kunezerwa hanyuma ukazobabara imisi canke imyaka wanashima ukaza no kubigenderamwo no gupfa ugapfa. Akaba ari byo byaciye bituma bavuga ko bagiye guhagarika amakonsere yose. Bibutsa ko umuririmbyi Diamond Platnumz canke umuririmbyi The Ben hariya mu gihugu c'Ubugande, novuga ko ubundi The Ben niwe muhanzi ukomeye cyane mu Buganda, kuko niwe bazi sana gusumba nuko boba bazi umuhanzi Diamond Platnumz, kuko ubundi umuhanzi The Ben mu Buganda ni nkaho ariho muhira iwabo, kuko afise y'igikundiro kinini, akunzwe n'abantu gusumba no muririmbyi Diamond Platnumz. Rero bikaba ari ibintu byatumye bavuga ati aba bahanzi bazokorera ngaha n'abahanzi bakomeye cyane, novuga ko muri East Africa bazwi,
rero bigatuma ico giteramo kizitabirwa n'abantu benshi harimo n'uno mukomedie bita Eric Omondi, bigatuma bavuga ati hano hantu hazohurira ibihumbi by'abantu. Rero hako twoca tureka ngo abantu baze kwicwa n'umunezero bongere bahakure ingwara ziye zitandukanye, nuko baciye bahitamwo kumuvinga ibintu byose byotuma abantu benshi bahura bagiye bava mu buduce tugiye dutandukanye, kuko ndakwibutsa ko ako gace buhuriyemwo ni nk'aho abakongomani bashobora kuba boza, abagande, abanyarwanda n'abandi benshi bagiye batandukanye, canke n'abakenya buba bashoboye kuba bakunda abo bantu bagashobora kuba bosimbirayo kugira ngo bifatanye nabo. Noneho Ministeri y'ubuvuzi canke iyo novuga y'amagara y'abantu yabiravye iravuga ati bino biteramo ntibyoba bigikunda. Rero ukabona ko ari umubabaro mwinshi canke ari amarira n'amaganya hariya ku bakunzi b'umuziki canke abantu bose boba bakunda imyidagaduro. Rero amakuru narinda bafitiye akaba yarangiye ngaya y'uno munsi, hama twari kumwe Tashi the winner, nayo channel yanyu ni Black Entertainer. Ntiwibagire gukora subscribe, like, comment hamwe na share kugira ngo dukomeze kugira umuryango wagutse. Nongere ndababwire ati thank you so much kuba twashikanye abantu bashika ku 200 badukurikirana. Abantu rero mumaze gukora subscribe ubwo nyene mwiha amashugwe, ndabakunda kandi Imana ibahezagire cyane. Ubwo rero tugire n'ingoga tunyarutse kugira ngo dukwize igihumbi cy'aba subscribers kuri Black Entertainer TV. Ndazi ko urukundo mumfitiye ari runini, nanjye ngo ndabafitiye ni rugira uko rungana. Thank you so much.